Abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi ngo bugarijwe n'ibibazo bitari bike, ariko ngo tubi turarutana. Hariho bamwe bamwe bamerewe nabi gusumvya abandi. Aba ni nk'abanyeshuri biga mu Kamenge mu gisata ca PSCH bo mu mwaka wa gatatu canke BAC3. Abanyeshuri bavuga yuko kagafashanyo bita prebourse bamaze amezi atari make batagakubita ijisho. Bavuga yuko batanguye ivyigwa mu kwezi kwa11, ariko ubu murabona yuko tugeze mu kwezi kwa gatanu, muharure amezi ahaciye bataronka agafashanyo. Mwiyumvire ukuntu boba babayeho kino gihe. Bisigura yuko bariko barinjira mu mezi 6 bataronka ikibafasha. Ubu rero bavuga yuko bafise ibibazo bikomeye nk'ibibazo vyo gufungura canke ibibazo vyo gukota amazu babamwo. Ubu rero ngo kubera iki kibazo basigaye bashikaho bagerageza gukwepa abo bakoteye amazu. Ngo bafise amakenga rero ko bashobora no guheranirwa ako gafashanyo kabo, ngo kuko ngo nko mwishure irimwo nk'abanyeshuri 100 harashobora kuronka abanyeshure 5, abandi nabo bakabura. Ivyo rero ngo bakabiburira insiguro. Ngo nta n'icanditse gitangwa n'abaserukira abanyeshure, ivyo vyose bigakoraniriza hamwe mu kubatera amakenga. Bavuga yuko bafise amadeni menshi, koko birumvikana. Ngo ikindi kintu kibabaje nuko ababaserukira bahejeje amashure ubu bari ku buzi bwa leta, ariko ngo basavye yuko hoba amatora kugira ngo basubirizwe, ariko ngo vyarananiranye. Ngo muri groupe basanzwe bahurikiyemwo hagize uwuvuga ikibazo abanyeshure bafise, uwo muntu waca kugwa muri groupe, eka mbere ngo bagaca bamutera n'ubwoba bakamubwira yuko no kumwica bomwica, canke naho asubiye kubivuga atawosubira kubona n'irengero ryiwe. Abanyeshure rero ngo muvyo bari bamenyereye, bari basanzwe babona yuko buri gihe umwaka uheze haca hatorwa izindi ndongozi, ariko ubu ngo siko bimeze. Ngo gushika ubu basa n'abatagira ababaserukira, kuko ababaserukira bahejeje amashure ubu bari ku buzi bwa leta. Aho rero iyo bari kuri ubwo buzi bwa leta ntibaheza ngo bamenye n'ivyo abanyeshure canke ingorane abanyeshure bafise. Hari n'abaderege baba bamaze gukugwa kubera baba baravuze ku ngorane abanyeshure bafise. Ni ukuvuga yuko nta muntu n'umwe bifuza yuko avuga ivyerekeye ibibazo vy'abanyeshure. Abanyeshure rero barasaba ababijejwe muri PSCH ko batunganiriza bakabafata nk'abandi banyeshure, ngo kuko ubuzima babayemwo n'ubuzima buteye ubwoba. Umuntu wese rero yishize mu kibanza c'aba banyeshure arumva yuko bitoroshe, arumva yuko babayeho mu buzima butoroshe, na nyarirya ubuzima bwazimvye. Murumva yuko ari ugusongera isibe. Turasavye rero ngo abanyeshure batunganirizwe mu maguru masha. Ingendo y'iterabwoba ku bantu bubahutse bakavuga ingorane abandi bariko baragira, iyi ngendo si nziza. Umwuka mubi rero murumva yuko atawutandukaniye na wa wundi mwuka usanzwe uri mu gihugu, wa mwuka wo kubuza abandi bantu ko bashobora kwitoza, wa mwuka wo kubuza abandi bantu ko bashobora gukora ibikorwa vya politike. Voilà, murumva yuko atatandukaniro ririho. Iyi ngendo iragayitse, ariko turasavye yuko aba banyeshure babayeho mu buzima bumeze uku, turasavye ngo ababijejwe, abategetsi bishire mu kibanza cabo maze babatunganiriza. Imana nibahezagire mwese, ntimwibagire kugira subscribe
kw'ishure ry'abarundi bose, aha ndavuga abatarabikora. Hanyuma nawe uza waramaze kubikora urashobora gufyonda kuri JEM kugira ngo urubuga rwa YouTube rushobore gushikana ubu butumwa kure. Reka rero twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.